Ndabahaye mwiriwe mwe mwese mudukurikirana. Ni ikaze muri makuru atekanya ikirere cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 12 mu kakaro umwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi na Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Mu bindi bice bisigaye hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Mwaro mu ntara ya Gitega ibipimo vy'ubushuhe bizobe kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu bice vya Rutana mu ntara ya Burunga muri Buhumuza hamwe no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Hitezwe kandi ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu bice vya Mwaro na Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Na bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezweyo imvura. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Ibipimo vy'ubushuhe bizobe kuri dogere Celsius 30. Mu gitondo hakaba hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwatugwe n'Wejo agarukiye hano. Bakoye cyane kuyakurikirana. Arise Ningabira ngiye ko ndabashikiriza. Naho gutaha.